mbere yuko dusenga nashaka gusoma ijambo. Twese turazi iryo jambo, ariko reka ritubire guhumurizwa no kubakwa. Nashaka kandi gusenga, nashaka kubasaba muhaguruke ku bw'ibyo ijambo dukura mu butumwa bwiza bwa Yohana igice c'icumi umurongo wa 11. Yohana 10 umurongo wa 11. Ni je mwungere mwiza yigura intama ziwe, ariko umucangiro atari umwungere bwite, kandi intama atari ziwe. Iyo abonye ibingira rije, ata intama agahunga, ibingira rikazisahura rikazishwiragiza. Umurongo wa 13, arahunga kuko ari umucangiro, atababaye intama. Ni je mwungere mwiza. Umurongo wa 14, ndazi izanje n'izanje ziranzi. Umurongo wa 15, kuko data anzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje. Umurongo wa 16, kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nyene birankwiye kuzija imbere, zizokumva ijwi ryanje. Hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Umurongo wa 17, igituma data ankunda nuko ndekura ubugingo bwanje ngo mpeze nsubire kubwabira. Nta numwe abunyaka, kuko mburekura ku bwanje. Mfise ububasha bwo gusubira kubwabira. Mfise n'ububasha bwo gusubira kubwabira. Ico nico cagezwe nahawe na data. Gushitsa hano reka dusengere hamwe. Data uri mu ijuru, turakubwiye ngo urakoze kubwo ubuntu bwawe n'ubwizigirwa bwawe. Mwami, ijambo ryawe ni iry'ukuri. Ijambo ryawe, bice ku ijambo ryawe niho tukubona Mwami Yesu Kristo. Mwami, uri jambo, ego ni wowe ubwawe. Mana yanje, ndagushimiye yuko tuhejeje gusoma yuko uri umwungere mwiza, Mwami, ko uhamagara abawe kandi ko ubahamagara mu mazina yabo. Mwami, waraduhamagaye Mana, utugirire ubuntu bwo gutegera amatwi ijwi ryawe, kuko niwe gusa, ni wewe watwinjije kandi niwe udusohora. Warakoze koza nk'umwungere mwiza, ntiwaje gusa, ariko wanatanze ubuzima bwawe. Mwami, ndagushimira, waraje ubwawe, wasohoye abararamiye amaso yabo kuri wewe. O Mana, abumvise. Mwami, urakoze ko ijambo ryawe ryaje radushikira. Mana mu ijuru, turagusabye ngo utwuduze mpwemu wawe yera, kuko urabizi yuko tumwipfuza. Mwami, nta kintu na kimwe twishoza ubwacu, ariko kiretse ico dukoreye nk'uko umwungere mwiza. Uraduvanziriza kandi uduhamagara kugukurikira. Uduhe ubuntu bwawe bwo guhimbaza no kuri mugoroba. Amen, amen. Turicara. Misi yose biba ari byiza, biba bimeze neza kubona abene data bari hamwe bahoje umutima, bakanezererwa iby'Imana ikora. Ndashima kubw'intahe ya mwene data wo muri DDR, igihe amagufa 25 yavunitse. Sinabyizeye, ndabyumvishije amatwi. Amatwi yanje byagoye. Ese ukuntu twidodomba imbere y'Imana ku bintu by'idonido, hanyuma ntitubone n'ibyo abandi baba baraciyemwo bihanganira. Turafise impamvu nyinshi zo gushimira Imana kubw'ibyo Imana yaduhaye. Uheruka, ubwa nyuma na nyuma,
turemezwa cyane ko imana izoshikira ibyo ifitiye uburenganzira byose. Hari ikintu cyose gifise umwanya wacu, uko niko byanditswe mu musiguzi. Hari igihe ku kintu cyose, kubiba, kugusarura, kukwidodomba, kunezerwa. Hari ikintu cyose gifite umwanya wacu. So umusiguzi 3:1 turizera ko imana iragaba ko hatagira umuntu umwe muri twebwe akoresha icyo cyose. Turemezwa ko imana ntacikora yokora itagikoreye muri twebwe. Mu munsi umwe canke ubundi tuzobona ko twese, nanje ndishizemwo kandi mu buryo nzi, umunsi umwe canke uwundi tuzobona yuko tudashobora gushikira ugutunganywa no guheraherezwa tutari kumwe n'abandi, ariko tuzobikorana twese turi hamwe kandi turi kumwe n'umwami tuzobishikira. Twagize umwimenyerezo na mwene data Rusi wa 5 beruka, igihe umushiki wacu ava Ipolonye yaje inyuma yuko yari yahamagaye imbere yaho, hanyuma atubaza mu buryo budasanzwe. Umwe muri bo, reka nivuge mu rudende kuko niwe uwo mushiki wacu yavuga, yarasabye imbabazi bivuye ku mutima n'umutima wose kubwo ibintu bibi yatugiriye n'ibintu yakoreye bibi igikorwa c'Imana. Nashobora kuvuga gusa ati, mushiki wanje, turemeye biva ku mutima ibyo uvuze, ariko ubu rero wowe igikorwa ufise ubu ni kugenda kuri abo wagiriye nabi. Hanyuma aravuga ati, mwene Frank, ibyo bindi ku mutima kandi ngomba ngende ndabivugane n'abo bose. Hanyuma twamushize mu biganza bw'umwami. Mwene data Rusi arabizi, imana niho yari iri, byose byarababariwe kandi tubabarira bose byose. Ikintu nyamukuru nuko dushika gusa igihe nyaco, igihe gikwiye, tugashika mu gihe gikwiye. Ico nico kintu nyamukuru. Kumbure hari abagiye kure kubwo kubyo ubwibone bwabo butobemerera kugaruka gato. Ego abandi bashoboye kwamburwa gushikaho bambara ubusa, ibyo ntacyo bitubwira. Hanyuma inyuma y'ibyo ugashobora no kubacafuza guhera ku mutwe gushaka ku maguru, biba biri uko. Ariko iyo we ubwawe utegerezwa guca bugufi, ukoroha hasi bishoboka, aho rero byose birarakara. Umuntu bamwegereye haboneka amahwa gusa. Ibyo turindiriye ku bandi, twategerezwa twese kuba twiteguriye gukora ibyo nyine. Ntibikwiye kuba no kuja wosunika cyangwa tugashimika umuntu ku muntu runaka. Oya, bitegerezwa kuza bivuye imbere umutima, atari ko umwe yasunitse uyundi, ariko bigomba kuba bivuye ku Mana. Basabye kuzana iki gitabo gifise ishusho y'umuhungu, ukuguru kwarehutse. Nivyo nabyo ntegereza ko mbere kubivuga. Na je narakoze ko igihe mwenda yavuga yuko ariho abavuga butumwa, yaragiye arabavugisha, arababwira ati, munsengere. Ntiyari bwabikore mu buzima bwe bwose. Aravuga ati, nimunsengere musigire amavuta kuko uko ariko byanditswe. Yarizeye, arizera, hanyuma akora nk'uko yizeye. Imana yari ihagarara ku ijambo ryayo. Imana yishura mu bintu mu guca bugufi kose. Nasomye intahe ya mwendata F. Bosworth, umugabo ashaje, umuntu w'Imana yagendanye na mwendata Branham. Ariko murashobora si byiza cyane, ariko murashobora kuraba ifoto hano hagati na hagati
y'uyu Florence Nightingale atakintu kimwe yari afise ku mubiri wiwe kiretse amagufa n'urukoba, naho aragaragazwa no ku rundi ruhande. Hanyuma ku rupapuro rukurikira agaragazwa yakize kugira ngo habonekane iby'Imana yakoze. Ibyo ntibyashyize kugira ngo dutangare, ariko ni kugira ngo dukomezwe mu kwizera kwacu. Hanyuma twibutswe yuko Yesu Kristo ni wa wundi ejo yahise uyu munsi kandi ibihe bidashira. Ejo numvirije ubwo butumwa mu Gifaransa byarasobanuwe, mbega uwo mwaka uwo mugore yaravuze, hanyuma aragota ku Mana. Uwo mugore uwundi mugore aragota ku Mana avuga ubutumwa, abantu bose bakuma amashi bafise ibinezaneza, hanyuma Imana yumviriza ibyo bintu byose. Ariko umunsi umwe bizorangira. Hanyuma uwo mugore arabandanya akavuga ngo ni Imana, ngo imvura yizera, ngo niyo itegura ibintu bya nyuma byo muri byashoboye Yohana. Nta kintu kimwe twashobora gukora ku bwacu. Imana yatanze amasezerano, yagarukanye ubwoko bwayo bwa Isirayeli, yavuze intambara ya Armageddon no kuba bazokwegeranya ibigwanishwa imyaka 7 bagahamba abantu amezi 7. Rero Imana yarabivuze bizomera uko nyene, bimeze uko nyene rero bizoshika, kandi bizoshika vuba. Uko kurogota ni umugore avuga uburyo nk'uburaho ku Mana, ni ibintu bitumvikana. Durashubwa wakuvuga ati mwami mukubite. Ego abo bagore baba bameze neza iyo bicaye impande y'inkono, hajya baba bashushe, ariko igihe baduze ahavugirwa ubutumwa ntibari byiza, kandi nta na gato iyo bimeze uko. Kumbure sinarengwe kubivuga muri ubwo buryo bivuze, ariko uko biri, ariko byari ibintu bitihanganirwa. Nta muntu n'umwe afise ubwenge bwiwe agatinya Imana n'ijambo ryayo yoshobora kwemera ibintu nk'ibyo. Ndaba rero mu ncamake ibintu kuri Mwendata Bosworth, uwo imyaka myinshi imbere ya Mwendata Branham, imbere yuko Mwendata Branham atangura ubukozi bwiwe, Mwendata Bosworth yari afise ubukozi bwo gusengera abagwayi, gukiza indwara, bwahezagiwe cyane imbere y'icyo gihe, imbere ya Shagrite n'abandi. Hanyuma arandika, ndasobanura ngo nyine ati rebiza kumvikana nk'amenga nibidasanzwe, ndaza gusobanura nkura mu Congereza ngo kuri ubwo bukozi bwo kira kw'indwara ngo byasabye inkomezi nyinshi n'ibikorwa bikomeye by'abantu. Turasenga by'ibwina kugira ngo Imana ihagurutse umuntu mu bakozi kugira ngo ishobore kudufasha muri icyo gice gikomeye cyasuzuguwe cy'ubukozi. Hanyuma mu myaka ya nyuma kenshi narize mu marira y'umunezero imbere y'Imana ku bw'impano iyo yahaye ishengero ryayo biciye kuri mwene data mukundwa Mwendata Branham. Iyo mpano yo gukira indwara ni igitangaza, yo gukiza ni ikintu Imana ikora kirengera ibyo dushobora gusaba n'icyo dushobora kwiyumvira, kuko ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze bivugwa, ubukozi bwo gukiza indwara butagereranywa, ni umuntu yari afise ibintu yari yarakoze ibintu byinshi. Uyo niwe Tony Tommy Osborne yugukiye ko si kuri icyo gitabo gusa, ariko n'inyigisho ziwe nazo. Uyu mugabo yari yaragiriwe ubuntu, nanjye ubwanjye naramumenye,
yaragiwe ubuntu bwo gusenga no kwemera igihe imana yishura ikarungika icyo yaba yasengeye. kandi iyo rero ni ikimenyetso iyo abantu basenga kuba ikintu runaka, ibyo bikaza hanyuma bagashobora kubyemera bagashimira imana. mfise umurongo umwe gusa wankoze ko kuri mugoroba kuko turazirikana, ndasoma hanyuma nze kwicara, hanyuma kumbere muri datarusi arazagira ijambo canke arazagira isengesho canke ikindi kintu bijanye no kuba nabikorinto ba mbere 14 cyane cyane umurongo wa 33. umurongo wa 33 abikorinto ba mbere 14. kuko imana atari iy'umuvurungano ariko ni iy'amahoro, nk'uko bimeze mu mashengero yose y'abera. uko ariko Pawulo asigura ukugaragara kw'imana mu mashengero yose y'abera. ahari umuvurungano, aho nta mahoro ahari, haba hariho n'ibindi bintu byinshi. ahari gahunda y'imana, aho haba hari amahoro y'imana, aho hashobora kubaho ugukura ego, hashobora kubaho ukubakwa mu ishengero ikoraniro. inyuma yo gutondeka impano za mwemu, Pawulo arandika inyuma akandika ku murongo wa 37 mu bikorinto ba mbere 14:37 avuga ngo nihagira umuntu yumvira ko ari uvugishwa n'imana canke ko ari uw'imwemu, amenye ibyo mbandikiye yuko ari cagezwe c'umwami wacu. ibi bishobora kuba byumvikana nk'aho umenga biragumye kumbure ku bantu bamwe bakumva ko byumvikana n'ibyo kwemera, ariko uyu yakoze ibyo Imana yamutegetse gukora. ntiyamushizeho kugira ngo ariko ibintu byose birengane, ariko kugira ngo ashireho gahunda y'umwemu y'uburyo bw'umwemu ncecere mu ishengero kugira ngo amahoro aganze mu ishengero. murazi imbere ya kino canditswe impano za mwemu ziravugwa. umurongo wa 27 ngo umuntu ashatse kuvuga mu ndimi ngo nihaba hariho abavuga ururimi rutamenyekana, havuge babiri canke batatu badasaga, kandi bavuge bakurikirana, hagire ubisobanura. iyi ni gahunda y'Imana mu ikoraniro. umuntu ashaka kuvuga habe babiri canke batatu bakurikirana, hanyuma inyuma yaho haze isobanuro ubisobanura. hanyuma ngo n'umuhanuzi nawe, ndasomye meje gusoma umurongo wa 27. ubu rero ndasoma umurongo wa 29. nasomye umurongo wa 27. uburengo masome umurongo wa 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres kandi n'abavugishwa n'Imana bavuge ari babiri canke batatu, abandi babigenzure. umurongo wa 30. ariko ubundi yicaye niyagira ico yishurirwa, wabanje ahore. ndibaza yuko ubusorozi bwa Literi busigura iri jambo ubuhanuzi. ariko ubuhanuzi ntibushobora guhagarikwa. ubuhanuzi iyo buvuye ku Mana n'Imana iriko iravuga, ariko umuntu ashoboye guhagarikwa nuko ariko agaragaza umugambi w'agakiza ujanye n'ubuhanuzi
iyo rero mu mwanya runaka adakoze neza ku kintu nyacyo ushobora kuvuga ko aho niho rero imana ishobora guhishura iryo jambo ikarishura uwundi nawe ari ngaho hanyuma ibyo akabyakira muri we uwo rero nawe arashobora guhaguruka hanyuma akavuga ati gatonyi rinda gato ku bintu bimeze ariko ibyo ntibigomba kuba uko umuntu abyiraritse ibyo ntibigomba kuba ari iby'umuntu ariko aribaza bitegerezwa kuba ari uguhishurirwa kw'ijambo biciye kuri mwemwe pawulo yatondeka ibintu byose mu buryo bw'igitangaza hano aravuga ku murongo wa 30 ngo ariko uwundi yicaye uwundi yice niyagira icyo ahishurirwa wabanje ahore umurongo wa 31 kuko mwese mushobora kuvugishwa n'imana umwe ngo bose bige bose bahanurwe mbega inyigisho y'igitangaza abo bose bareka bakigishwa n'imana kugira ngo bakurikire ibintu byose bivuzwe n'ijambo ry'imana hanyuma hacaza aka gace inyuma y'uko yavuze ibintu byose umurongo wa 33 ngo kuko imana atari imana y'umuvurungano ariko ari iy'amahoro nk'uko bimeze mu mashengero yose y'abera ndemezwa ko aho imana iri mu mutima mu nzu cyangwa imikoraniro mu buzima bw'umuntu aho hariyo amahoro kuko niwe mahoro yacu aho hariho agakiza kuko niwe gakiza kacu aho hariho ubugingo kuko niwe buzima ubugingo bwacu aho hariho byose ibyo imana iri hanyuma aca haza bisanzwe inyigisho kuri bashiki bacu bagaciro ibyo byo bwanje bimbera nabi ntekereza kubyemanga ariko bashiki banje ni mu byemere nk'uko bitangwa hano umurongo wa 37 ucuza uwo namaze gusoma ngo nihagira umuntu yumvira yuko ari uwavugishwa n'imana canke ko ari uw'impwemu amenye ntabimenye canke turagusabye ubimenye ubyemere ngo ariko amenye yuko ibyo mbandikiye hano atari mu buryo bwo kubibona atari ko ibyumviro byanjye atari uko ndabyumvamwo ariko ngo amenye yuko ibyo mbandikiye hano ari icagezwe c'umwami wacu watahuye ibyo twatahuye ibyo yuko ari byo duhurira ko n'imana n'ijambo ryayo kandi ko toza imbere yayo twubaha aho rero izoduhezagira ariko ntibirahera umurongo wa 38 hacaza rero inyundo ngo arandika ngo ariko namba hari umuntu atabimenye ngo adashaka kubimenya ngo nawe ntazomenywa mu gifaransa mu kirundi ngo ntakabimenye ni kimwe cyangwa n'ikindi ntushobora kwicara hagati y'intebe zibiri nko kimwe uramenya ibivuye ku mana ibifite agaciro imbere yayo ibigororotse hanyuma ugahitamwo ibyo iyo bitagenze nk'uko byanditswe uko ngo mu gifaransa ngo umuntu adashatse kubimenya ngo nawe ntazomenywa iri jambo rigumye ushobora kuvuga ati Paulo ati wewe nta mbabazi kugira ati wewe reka na gatonya wiyumvira yuko iyo uvuze ikintu abantu bose tukaza gucemera nta kintu yari afite cyo kuvuga imana niyo yavuze ivugira muri we we cyari igikoresho cyahiswemo n'imana we yashobora kuvuga n'ubwo bubasha ahabwa n'imana mbega ni bangahe batumvirije bavuze ngo mu makete yiwe ngo ararenze urugero ariko
dans ses paroles, pardon, muri aya dans ses lettres, majambo mu il est byete vraiment byiwe puissant, mais dans ses ni- paroles, bavuga ngo mu byete byiwe ngo arakomeye tout ngo a dit. arakomeye ariko ngo iyo ahari ubwiwe Vous connaissez tous ces aba passages. afise icyo kuvuga iyo mirongo yose murayizi Il en est de même ni dans nako notre temps. bimeze mu gihe cyacu Quand cela est montré et révélé à un igihe homme par Dieu, iyo bishuriwe alors nous le voyons, alors nous le n'imana reconnaissons, aho rero turabyizera alors turabimenya nous comprenons aho ce que turatahura Dieu a dit, icyo imana ce que yavuze Dieu a dit ni est la ko parole de icyo Dieu. imana Amen. yavuze ari ijambo ry'imana amen nibyo Rien gusa de plus, rien nta de plus, kirenze rien de ko moins. nta n'igikugwako Et que Dieu, malheureusement ou heureusement, imana ne ikibabaje pense pas canke toujours comme nous. ikinezereje et ne nous donne pas toujours raison. Il ne dit Ni- pas toujours exactement ce que nivuga ibyo twe nous twibaza avons déjà dit. iminsi yose Nous devons accepter. Eh, ntibona ibyo twaba twemeye ko ari byo kuri ariko umuntu et se met du côté de Dieu. agize umwimenyerezo aja ku ruhande rw'imana kugira ngo avuge mu nyuma iby'imana yavuze imana itanze ubuntu Faire aussi, kugira mettre en ngo pratique tunakore ce que Dieu a dit. dushyire mu bikorwa iby'imana yavuze narabivuze ibi byankoze ko uyu munsi kandi byavugiye mu mutima wanje mu buryo J'ai bw'ubushobozi remarqué nabonye que ce ko n'est pas un raisonnement ou une si démonstration si selon la ibyiyumviro si no kugaragaza ibintu bihuje n'ubumenyi ego abantu bose baravuga ngo imana si imana y'umuvurungano ariko ni imana y'amahoro mbega bose abantu bose bavuga ibyo ngo imana si imana y'umuvurungano imana ya gahunda mbega paul avuga iki paul avuga ngo si imana y'umuvurungano ni imana y'amahoro avuga icyo kintu yari abizi neza yuko imana iri ngaho hariho amahoro iyo idahari nta mahoro ahari nta gahunda ihari iyo iri ngaho hariho gahunda iyo ari umuvurungano nta mahoro aba agihari birashika rero ahantu ngo imana ni imana y'amahoro nk'uko bimeze mu mashuri yose ya mbere nta kirenze icyo twifuza kiretse kuba ishengero iryo hashobora kuvugwa ngo iri ni ishengero ry'abera uko noba ndabizi ishengero ry'abakatolika ry'i Roma rifise abapfu niryo ryita ko araberanda ariko imana ifise abera abakundwa bakiba hano ku isi abagize imyimenyerezo nayo bayizera kandi bongewe mu mubiri wayo uko rero umwami aduhe twese mu by'ukuri mwese muri twebwe kumbure mu buryo budasanzwe kuri icyo kintu iduhe ubuntu bwinshi ku bintu ibitugora si ibintu tuzi twese si iby'anyamukuru ariko nyine ni ibintu ibitugora gufata ibyo ni byo imana idufashamo ndafise ubushizi bw'amanga ndafite amanga kuko mu burebure ukugabitanya ukutubaha imana vuba bigiye gusesekara ibihari twese turabibona turabona yuko two tuja ku iherezo nta muntu n'umwe azi igihe gisigaye ariko nzi ikintu kimwe nuko imana yatugirira ubuntu bwo kumenya igihe icyo tubayemwo atari gushinga ibihe ariko kumenya ibihe gushinga ibihe abantu benshi barabikoze ariko twamenye ibihe twamenye isaha iyo tubayemwo nashaka no kwishira mu masengesho yanyu munyibuke mu masengesho yanyu singikunda kugenda ingendo ahubwo gusa niko gusa ntegerezwa kubikora bitari uko sinokunze gusubira kubikora ariko birakwiriye nicyo gituma ndabikora imana imbe ubuntu bwayo kubw'urugendo inzogera mu buhinde murazi ni kimwe mu bihugu bikenye cyane byo ku isi tuba tuzungagirika mu nzira zose tuba tugendamo mu ndege imwe no mu yindi gisagara no mu kindi muri byose rimwe kabiri gatatu gatandatu
ou 7 villes ni ibisagara en nk'indwi à peine 10 jours. mu minsi 10. Et j'apporterai vos salutations, mais le plus important, nzotwara est que intasho vous zanyu, souveniez ariko ikintu nyamukuru dans vos ni uko prières. munyibuka mu masengesho yanyu. Umwami aduhezagire Il y twese. avait aussi quelque chose dans les cantiques hariho que je n'ikindi voulais kintu mu dire, mais ndirimbo nous nashaka l'avons kuvuga, chanté ensemble ariko de twese tout cœur. twazirimbiye hamwe n'umutima wacu C'était wose. des cantiques merveilleux iyo que nous ndirimbo avons chantés y'igitangaza iyo ensemble. twaririmbye ku Que bw'icoro le Seigneur vous bénisse c'imana. tous. Umwami abahezagire mwese Soit avec vous tous. kandi abane namwe Amen. mwese. Amen. Père Céleste, data uri mu je ijuru, te remercie de tout cœur ndagushimira n'umutima wose pour ta précieuse kubwo et sainte parole, ijambo ryawe ryera pour ry'igiciro, ta présence, kubwo kubana kwawe, pour ton discours. kubwo imvugo yawe. Seigneur bien-aimé, mwami mukundwa, que tu puisses te révéler au ushobore milieu de nous kwishura comme le hagati Dieu muri twebwe de paix. nk'imana y'amahoro. Bien-aimé Seigneur, mwami mukundwa, prends-nous à toi, vivifie-nous à utugire nouveau. bazima mu buryo bushasha. Mon Seigneur, mwami que wanje, les cantiques de louange et indirimbo d'adoration z'ishimwe puissent no guhimbaza parvenir jusqu'à ton zishobore trône. gushika ku ntebe yawe. Seigneur, je te prie mwami de bénir ndagushimira, notre frère Ous. wezagire imene data Sois Rusi, avec lui, ubane pour nawe qu'il puisse apporter ta kugira ngo parole avec azane joie. ijambo ryawe mu Bénis munezero. tous les frères, wezagire bene data tous mes bose, frères bien-aimés bene data bose bakundwa, qui viennent ici devant. abaza hano imbere. Bénis tous ceux qui, wezagire dans leur prière, abo portent bose ton œuvre et mu glorifient ton masengesho nom. batwaye igikorwa cyawe bakanazina ryawe. Oh, nous te wezagire remercions bashiki bacu bose, les uns pour les autres. wezagire Bénis bamwe ku aussi bandi. notre bien-aimé frère wezagire lorsqu'il na muri retournera data en mukundwa DDR. igihe azosubira Seigneur, iwe DDR. Nous te prions Oh, de bénir ton peuple wezagire sur toute la terre. ubwoko bwawe bwose ku Oh isi Dieu, yose. la Mana, mesure est pleine. igikombe Nous te prions, kiruzuye. Seigneur, de turagusabye mwami t'approcher de nous ngo utwegere et de te tourner vers nous. uduhindukirire Oh Dieu, mwami, afin que ton nom soit kugira encore une ngo fois glorifié. izina ryawe Et que ce rinazwe fils irindi rimwe. incirconcis uyu soit mufilisitiya couvert de honte udakebwe par leur moquerie. aterwa isoni ni gucokora kwiwe. Goliyati anume rimwe burundu. Isaha n'umunsi biraje aho ivi ryose rizopfukama, ururimi rwose rukatura ko uri umwami. haleluya. mwami wizigirwa, urazi ibidukora ko byose. ushimwe yuko uri kumwe natwe iminsi yose, kandi ko uzoturongora gushitsa ku ntumbero. izina ryawe rihabwa icubahiro. amen.